bakunzi ba Kenanti TV kaze n'umusi Francine NIYONSABA yakiriwe hano mu Burundi nyuma yavuye mu makungu ayatwaye imidari itari mike. Imidari yatwaye rero amahiganwa yo gusigana ku metero 5,000 hari i Paris, 3,000 i Zurich, 2,000 i Zagreb ndetse n'ihiganwa nocturne na Valencia aho yose yagarafata ibibanza byiza ndetse hose yatwaye ibibanza vya mbere uretse nocturne na Valencia aho yabaye uwa gatatu akaba ari nako soze saison. Rero hano musagara cyo Bujumbura akaba yakiriwe n'abantu bisinze cyane, abantu benshi bari bagiye kumakira kuvuga cy'indege Bujumbura aho yashikiye isazi 2:20 ngo byari bitekanijwe ndetse akaba yazungurutse mu mice itandukanye. Ni Kenanti TV kaze tubikurikira. murakoze cyane n'amateka n'umugisha ku Burundi kuba mvuye mu mahanga nari maze iminsi guhiganwa
mu bihugu bitandukanye ubona ahereye mu gihugu cya Amerika kuramo neza ahatsinda imetero 3,200 birengako nkavaho nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa aho nahakoze 3,000 nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane ugira gatanu ku myanya nyaruka ku isi nkavaho nkajya mu gihugu cy'Ububirigi nkatsinda ibirometero 5 naho nyine nkahakorera umwanya mwiza kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka urumva n'ibintu bitangaje sinagarukiye ngaho naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda twarondera amanota ashobora kunshikana muri finale kugira ngo mpiganirwe iki gikombe mubona natsinze ku 5,000 akaba ari igikombe kidasanzwe igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi n'umugisha umuryango n'umugisha ku gihugu cy'iwanje hanyuma sinahagarukiye ngaho naciye ngenda mu gihugu cya Croatia aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake aho nashoboye kugira umwanya wa mbere ababonye uko nakoze competition barabonye yuko ubu umurundi kazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000 aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ijana 56 ibyo bidarwe biheruka ku isi ni koko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa Uburundi ndagiho cyane gushima n'umugisha kubona nakiriwe n'abantu batandukanye n'umunezero ntafite ukuntu ugaragaza kuko intsinzi y'iwanje nayibonye mwo ibintu byinshi narabonye abarundi batwenga bose yaba bari ngaha mu Burundi abari mu mahanga bose bagiye mu intsinzi yanje ibyo bikantera intege bikantera kwishima ndumva yuko nakoze bidasanzwe kandi kuko ngene ibyo nakoze bisanzwe kandi bikora bidasanzwe nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe ku isi abantu bose bashigikiye bagiye intege shimire abakoci bambaye hafi batandukanye yaba ngaha mu Burundi no mu gihugu cya Kenya aho nashoboye kumenyereza bose twanditse amateka hamwe urumva yuko bose aho bari bararyohewe nawe ndaryohewe nawe ndabashimiye mwese mwaje kunyakira ibintu binyeretse umunezero kandi nabamenyesha yuko intango umunezero munyeretse ibaza yuko ugiye kubandanya utera intege nkazoshobora kubandanya nitwara neza aho novuga yuko nzogerwa cyane n'umwaka uza ngarutse mfise igikombe nk'iki muri championnat du monde izobera mu gihugu cya Etazini nsubira kwakirwa na iteka nkashobora guha umunezero abarundi rero ndabashimiye mwese ndashimiye abajournaliste mwese mwaje kunyakira murakoze